marayika ari ku kazi mugabo birashoboka ko hari ibyaha wakoze byakuzaniye intambara byakuzaniye ibyago byakuzaniye amagorwa nimba byavuye kuri wewe ihane abantu bagutegurira icobo Imana ikategura Icanzo. Haleluya haleluya haleluya. Muriko murakurikirana umwungere w'ishengero ryo kwihana no kurukira muri Yesu Kristo asanzwe aremesha ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Ico naco akama akiremesha kuri radio Buja FM imisi yose Kumusi wa gatanu saa 8 nijoro hamwe buce no Kumusi wa gatandatu mu bucagucagu saa 11 hamwe ushika saa 12. Ushobora kudukurikirana rero kuri Buja FM direct, ni application Buja FM. Uwo mwanya naho waburi hanze y'igihugu ucumurikirana. Hanyuma rero ushobora kandi kudukurikirana kuri YouTube na Facebook. Ako kanya wandika Pastor Nduwimana Joseph ucubana ibitangaza n'ibimenyetso. Nariko ndakubwira ngo abantu bacukura icobo cyangwa bakwimbira icobo ariko Imana ikagutegurira Icanzo. Dusomye ijambo ry'Imana, dusoma hariya muri Daniel igice cyaho ni cya gatandatu umurongo waho wa 20. Reka duhere kuri B. Reka dusome ijambo ry'Imana. Umwami azinduka kuri Daniel ati, yewe Daniel musabyi w'Imana nzima, mbega Imana yawe ukorerana ntaryo yashoboye kukurokora. Haleluya haleluya haleluya. Daniel arabwira umwami ategwa mukundwa kubera nabonetse imbere yayo atacyaha mfise, mbere n'imbere yawe nabonetse atacyaha mfise. Imana yarungitse marayika azibira akanwa k'intambwe ntacyo zashoboye kungira. Humura, naho imbere yawe hari bimeze nk'ibyobo, naho imbere yawe hariho intambwe ziriko ziratontoma, hari ibyago urimo bimeze nk'intambwe, hari ibyago bimeze nk'ibinogo ugomba kugwamo. Waragwaye ingwara yarabuze umuti, waragiye hirya no hino umeze urarushe uraremerewe, intambwe zisa n'iziriko ziratontoma. Uriko wibaza igituma uriho, uriko wibaza ko Imana umenga yaraguhevye. Nagomba ndakubwira bene data, Imana ije guca Icanzo. Yaciriye Icanzo Yeremiya, yaciriye inzira Yeremiya, yaciriye inzira Danieli, yaciriye inzira ba Danieli, ba Yobu n'abandi benshi cyane abo tubona Bibiliya. Cyane cyane hano turabonye Danieli aravuga ngo Imana yo mu ijuru yashoboye kundokora, nawe birashoboka. Haleluya haleluya. Marayika yaje kuri Danieli, nawe marayika aracariho. Niwe abawizeye, niwe abandanya usenga. Ijambo ry'intumbero turiko n'iri jambo dusoma muri Nehemiya rivuga ngo Imana ihindura ubusa imigambi n'imigabo y'Umwansi Satani, imigambi n'imigabo y'abasi bakugwanya, imigambi n'imigabo y'ibigusubiza inyuma n'ibigucunege n'ibikurandura n'ibikudekuraja. Aho nagomba ndakwizeze neza, erega Shetani ariko arakurondera, erega Shetani ariko arakuzingazinga. Ibyago urimo byose ni igikorwa cya Shetani, intambara urimo yose ni igikorwa cya Shetani, ariko Imana iracyafise marayika. Haleluya haleluya haleluya. Marayika ari ku kazi mugabo birashoboka ko hari ibyaha wakoze byakuzaniye intambara, byakuzaniye ibyago, byakuzaniye amagorwa. Nimba byavuye kuri wewe ihane, hamagara Imana, hinduka cyabugufi, atura icyaha cyawe, saba Imana imbabazi kugira ngo Imana ikurungikire ubutabazi. Narasomye ijambo ry'Imana hariya mu Byakozwe n'Intumwa igice cyaho cya gatatu umurongo waho wa 19 ngo nuko mwihane ibyaha byanyu bice bihanagugwe, ibihe byo guhembuka bibona ingene biza bivuye mu nyonga z'Umwami Imana. Nagomba ndakubari, naho borara barimba ibinogo, naho borondera imigozi ingana gute, naho bokwimbira icobo, naho borondera igiti cyo kukumanika, ntibyasumbije uwitwa Morodekayi. Baragerageje n'igiti baragishinga, ariko uhoraho marayika yaraje aramutabara. Reka bimbi ibyobo byinshi, ariko marayika nawe aje kukuduza, kandi ibyo byobo nyene bimvye nivyo ugiye kudugirako. Haleluya haleluya haleluya. Nagomba ndangiriza kuri ijambo rivuga ngo iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Nagomba ndakubwira mwene data, umenye yuko Imana yo mu ijuru niyo kwizigirwa. Ibintu byaboze biba bigiye kuba bizima. Akarorero gafatika, uwitwa Lazaro amaze gutabwa hari
ukunda niho gutabagirwa kwawe kugiye kubonekera. Imana igufashe kurikira intahe. Imana iracyatabara kandi binogera icyabazibira. Marayika ariho kugira ngo agucire inzira. Kurikira intahe mwene data. Yakazina kanje nitwa Eliya. Reka bavuka Ingozi. Navuye Ingozi kwezi kwa 5 numvise utumvira ku radio mugati ndamanutse. Iye kandi ingwara mfise zova yagize nari ingwara y'umusipa n'imara myaka 10. Abatera hamwe ati ugiye gupira ubyumba tjesi zopfa. Maze kuza ngaha baratangura senga uze umwese bakisa hagwaye nakore. Ndagira kwa Mungu hoje ngaha udusengeye umunyu ushitse muhira umunsi wa mbere narafashwe n'ingwara yo kudahwa amaraso. Cefata wa munyu ndawushira mu mazi ndawunywa. Ndawunyoye bica birahera. Amaraso niyo nadahwa gusa. Cya gatatu jewe sanzwe gukora akazi ko muri Kini shop. Ko kazi nakora n'ukwezi kwa hera sindabira tubasamire kwezi. Ariko ubu ku munsi kuvuduheza mbuto ku munsi ndaciye ubijana. Munsi ndaciye ubijana. Ari timani ya hari tange naja. Ya horataro amajana 3 ku kwezi. None baronga ibihumbi 100 ku munsi. Urumva mu kwezi agiye kuronga miliyoni zingahe? 3. Sinarenga Imana zitunze mu izina rya Yesu. Cyakane jewe nari narubatse inzu biranga ko nguri byo mu nzu n'imeza n'intebe hamwe n'ibitanda. Ariko ubu muri indwi narabiguze kandi byose naramaze gutanga amahera yabyo. Icya gatanu mu kwa gatandatu w'indwi izotangura ejo namaze kuronka nizoza kugura Ingozi ha Emilio tubasamire. Hallelujah, 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 hallelujah.